iyi chemin de fer tugize hafi imyaka 3 dutegura imiliyaridi zishika 250 kuko yari condition ku babayere kugira nabo bazosahiriza. Harageze rero igihe mu mpera z'umwaka wa 2003 na 2004 nkuko mwabivuze mu honorable, ayo mahera mu kwa gatanu mu kwa gatandatu tuca tuyagirira transit. Leta niyoja gupanga nayo ipangishije, yobanza igafata amazu yayo agahera ikaza gupanga amazu yayo yaheze canke kukijanye nibi vy'amabiro usanga ama ekipema yaraje nka vya bindi bavuze. Les ekipema zirashobora kuza bakazigura yibaza ngo wazoba yahejeje, ngo ugaca usanga ntahejeje kare iyo nyubako ngo bureze ekipema ziri ngaha. Rimwe na rimwe rero ni vya bindi twavuga duti muri reportage tuzoza turahinyanyura ivyo vyose biba bikwiye kwandikwa duti kuri aya mabiro zono ntarahera ngo bureze ekipema zaramaze kugugwa ziri ngaho zirindiriye yuko iyo zone ihera zikaca zishigwa. Ivyo rero birashika kuko les ekipema zozo ziba zoroshe kugura ugasanga ziraguzwe mugabo ugasanga nayo biro zono itarahera, usanga zibaye zirabikwa mu mazu ari hagufi yaba ya commune canke ayandi barindeye yuko ihera kugira ace yinjira. Udutanguye processus ari uko biro zonare yaheze naho bica bifata uwundi mwanya ugasanga biradutebeje. Nico gituma yaba ku ekipa amabiro zono yaba kububaka keshi tubonye yo biro zono igeze ahigeze tuca twotoriza bakagura ama ekipema kugira donc batangura le processus kugira bizohurirane. Naho usanga rimwe na rimwe hari gihe ama ekipema aciye atanga guhera iyo biro zonale. Ibi yuko amahera usanga rimwe na rimwe yabaye novuga dekese muri second semestre biba vyabaye kubera ibikorwa bya passation marché. Hari igihe usanga procedure ndetse na niyo tubabona procedure gutegura dossier d'appel d'offre ugategura ukaransa le marché hanyuma zikaza, hari igihe usanga simwa ziheze. Usanga rero byose bikozwe muri semestre ya kabiri, niho haho usanga hari aho bishika ugasanga iza mbere nizatanzwe mugabo iza kabiri zikaja zitangwa. Mugabo iciza kenshi na kenshi zica zitangirwa rimwe kubera isoko riba ryatangwa ari rimwe. Kuri iki naco c'ibitoro muri leta turiko turakora kandi bubahwa mwese murabizi. Ikibazo c'igitoro si cubu kiraciye igihe mugabo ni bitwama turiko turavuga kugwiza umwimbu. Kuko igitoro si ico dukora ngaha murazi ko gisaba amahera mvamakungu, bigasaba natwe naho ayo mahera mvamakungu kugira tuyagwize yuko haba hashowe umwimbu canke tukagerageza tugakura ivyo hanze ibidakenewe nako ibitari ngaha mu gihugu kugira tugabanya amahera asohoka hanze, koko dukura ikintu hanze ngaha mu gihugu coba tudafise. Rero kuri kibazo c'igitoro turindirana ukwizera uko leta turiko turakora kandi kiri mu kiduhanze kandi turazi yuko cica vyinshi ngabo turiko turakora koko turabona yuko ingingo ziriko zirafatwa na cane cane yo kugabanya amahera mvamakungu dujana hanze ko nk'ubu twarafashe ingingo hariho ordonnance ivuga yuko amahera ya leta ku kintu cose gisanzwe gikorerwa ngaha mu Burundi ata amahera ya leta yoza kugura ikintu kiva hanze kandi ngaha mu Burundi kihari kugira tubanze amahera aja hanze mvamakungu agabanuke kandi twongere duteze imbere amashirahamwe iwacu. Ivyo rero twarabikoze turibaza ko bizotuma bizana agahengwe koko nk'ibi vy'ibitoro tutimbura bigatuma navyo bironka amahera menshi ajamwo kugira bize ari vyinshi.
kandi turizeye ko uko turiko turabikora turabona hariho akantu kaza kiyongera ku munsi uno mwaka twavuze duti muri budget dushiremo amahera kuri zo nyubako zose zitarahera aba arizo novuga duha amahera kugira zishobore gukorwa zihere. Ubu rero amahera kuri nyinshi amahera arimwo barazishize muri budget, gusa kubera iyi reforme murabona ko amaministeri yahindutse amaprograma amakava ngaha akaja hariya, ubu twovuga yuko ibikorwa nyezina bitaratangura mugabo nyinshi zirimwo. Mugabo rero ico novuga nobabwira navyo vyagiye biraduha icigwa, ibi vyazananye mu mwaka wahera apana yuheze, naho igihe amahera twari twashize kuri chemin de fer. Iyi chemin de fer tugize hafi imyaka 3 dutegura imiliyaridi zishika 250 kuko yari condition ku babayeri kugira nabo bazosahirize. Harageze rero igihe mu mpera z'umwaka wa 2003 na 2004 nkuko mwabivuze mu honorable, ayo mahera mu kwa gatandatu tuca tuyagirira transfer tuyashira muri ministeri ya infrastructure kubera tubone ivya chemin de fer atakirakorwa atatekese mirara kuko nka gatombana niraso reka twire transfer twubaka amabarabara twubaka iki ngabe cyaciye kiba l'année budgétaire yaciye ihera ayo mabarabara menshi atarahera. L'année suivante nayo itangura atari yarategekanijwe muri budget ko kujya mu kwa gatanu mu kwa gatandatu tuba turiko turasozera duheraheza budget. Murazi yuko ibiri ngaha mu nama nshinga amateka izotangura haca rero haba ko kabazo mugabo rero twaravuze duti ibi bikorwa byose bitarahera byinshi aba ari byo dushirako priorite uno mwaka. Amahera menshi yarategekanijwe nivyo byose ntibizohera kubera bisaba amahera menshi mugabo byinshi turibaza ko bizokorwa. Gusa dufise impungenge imwe kubera izi reforme aya mezi ashika 3 ndetse no ku 10 kurimo kwa kana turabona neza muri leta katabikorwa byinshi biriko birakorwa kubera izi reforme. Rero birasaba ko tuzokazanya kugira bishobore kunyaruka. Honorable Kamwe n'ubusa Louis ati hari amahera menshi ari ku makonte y'ibisata vya leta usanga yicaye kandi yari kuza gusahiriza. Emwe cyavuze nico duhejeje umwaka uyu duhejeje twaragize rusansoma y'amakonte ya leta mu ma institution ya leta, twasanze hari amakonte yicariye hariya amahera nako yicariye hariya ashika imiliyaridi zishika 402 kandi umwaka twawuhejeje. Ivyo rero twaciye dufata ingingo amwe turayazana kuri konte generale du trésor ngo bariho n'abandi baca bavuga bati aya ari kubikorwa mwaduhaye bigira biheze nk'ibi by'amazone bavuga bati turiko turarafinaliza amazone turaheraheza amazone muyatwaye zosha zihagarara ayo twaca tuyareka. Hariho rero n'ayandi twita le compte novuga zisinziriye doruma usanga zimaze ko imyaka 2 cyangwa 3 twaragize rusansoma menshi twarayatoye mugabo hariho n'ayandi abajejwe ama institution batashotse batubwira ayo makonte. Abo rero turavuga duti uwo tuzosanga yaranyegeje iyo konti hariko amahera ya leta kugira banki birayikoreshereza koko azohanwa ngabe ico gikorwa kiriko kirakogwa. Rusansoma yarakozwe ayahari akenewe kuba rapatriye yarabaye rapatriye, hariho n'ayagisigaye bizosaba ko azoba rapatriye kuri compte generale du trésor. Ibyo turabizi. Honorable Sandrine yavuze ikibazo c'amatara n'amazi ndetse haca haba n'ibibazo by'isuku. Nivyo amatara turiko tugera kure kiretse yuko dufise ikibazo
c'ukuntu tuyaha bene gihugu mugabo novuga nko kuri production mu mabaraje amatara yariyongereye cyane. Ubu rero turi novuga mu gikorwa cyo kuyashikiriza abene gihugu mu makartier, mu makomine, mu mazone atandukanye. Mugabo naho nyene uri kuraraba mu gihugu harimwo agahengwe kanini, kuko iyi projet twise transiro qualité yarahaye amatara abantu atari makomine yose. Vuba bose bazoyaronka, benshi baramaze kwatsa. Hariho n'iyindi projet tuko turategura yuko kwerekeza ubuce bushika 1,400. Nayo nyene tuko turayitegura kandi turabona yuko n'abapartenere bazoyifashamo. Muri ico twokwita compact twatanze mu bapartenere, turifuza yuko urugero rw'umuyaga nkuba uzoba rwaduze cyane muri ino myaka 5. Ubwo mu kibazo c'amazi turabona ko akiri hasi, ari hasi gute? Uko uravye abantu cyane cyane mu bisagara baragwiriye cyane mu bisagara, bongera n'igisagara kiraguka cyane. Mugabo kubaka amazi ivyakurikiye ivyo rero cyo turaraba muri leta ukuntu kubaka amazi novuga ama captage y'amazi kugira ashobore gushikira abo bene gihugu. Ivyo twabaye turifashisha ibi forage, ndabona byo twasanze bikaza ubupfu, ukasanga rero biriko biragorana. Ikindi twabonye twoshobora kuba turifashisha n'amarobine public, aho cyane kuja mu mazu y'abantu tukagwiza aya marobine public cyane ahantu haba hakoranira hari abantu benshi cyane. Ibyo turiko turakora ico kibazo turakizi kandi kituri novuga ku mutima, kandi muri leta turiko turaraba mu mabije azokurikira ko twoshiramwo amahera menshi kugira ico kibazo twoba ngo gihere burundu, ko kizofata umwanya mugabo koko gitera intambwe. Turiko turagira inventaire y'amazu yose ya leta, ayapangishijwe, ayo leta ipanze, ayo leta ababamo, hari nayo n'ayari ngaho adafise abayapanze babamwo ku buntu. Rero twaramaze gutanga intumbero ku mushikiranganje wese, turamuha amaforma yuko batugirira inventaire vuba bwango kugira turabe ko twofata ingingo ibereye. Ko nk'uko mwabivuze, leta niyoja gupanga nayo ipangishije, yobanza igafata amazu yayo agahera, ikaza gupanga amazu yayo yaheze, canke ari kunzi ivuga iti indeka ndayipangishe iragoye gukoreramo. Ubu rero hoho twagiye muri iyo découpage administrative, nico bituma twace tubikora. Turibaza ko vuba kumbure mu gihe tuzogaruka tuzoza tubabwira yaho iki gikorwa kigeze, kumbure uko twagitunganije, kumbure n'intambamyi dushobora kuba twahuye kugira muzoshobore kutugira inama.